umugabo wanje nkuko mutubona hano kugira ndamwemere ntibyari byoroshe yarantelefona ku telefone hari igihe namwitaba hari igihe ntamwitaba kubera jewe ico gihe kweri hariho benshi barandondera cyane ariko jewe uyu nkaca mvuga none bariya ko bandondera niyakandondera ubona no hitamo monde ariko muri abo benshi bandondera nkiri nkumi naricaye ndaraba muri abo bandondera ndicara kabisa ndiyumvira jewe nyene ubwanje nyene ndahitamo amahitamo ntaco byari bitwaye aguma telefona ku matelefone hari igihe namwitaba n'igihe ntamwitaba nkavuga uyu ko aguma angorera iki kumbe yarafise intumbero kanaka yaguma ndondera yaguma za ku telefona agaca no muhira agatuma ko nabana ngo genda muhamagarire konsolata ngo genda hari igihe nanamwitaba n'igihe ntamwitaba kubera jewe ubwanje sinari bwamukunde ahubwo nari mfise n'abandi bandondera kuri ubwo haragera igihe ndavuga ati reka jewe nyene mpitemo amahitamo niko kuko naciye ndamuhitamo ari umusheri wanje mubona Gerard vraiment yambereye umugisha naramuhisemo sinahombye muri abo baza kundondera hariho bamwe banyirutse inyuma ngo mbega kumpevye ngo warose uwundi yes narababara ego by'ukuri jewe nararose uwundi mbona yuko ari we ari sawa bigenze uko twaragumye turakundana tumaze gukundana haragera igihe ndatwarinda maze gutwarinda ntibyari byoroshe byari bigoye namwe murabizi iyo umukobwa atwayinda amplisa agatwarinda ababyeyi batabizi hariho kuntu ababyeyi bakankamira umwana muhira bakamutuka ngo muraba kuntu uje kutumaramaza ngo raba ariko umushiri wanje ari wo mugabo wanje yambaye hafi kabisa yavuze uko biri kose bizogenda neza hariho abandi bajene bamaze gutwarinda biyumvira ngo mbe basha ngo bigende gute ngo jewe ngwinda ndayikuremwo oya jewe ahubwo ntibyanjemwo navuga ati bagutwenga ufise inda ariko iyo ubyaye baranezerererwa umwana kandi umaze kubyara n'umugisha hari igihe uwo mwana wokwishe ejo ari wazogufasha kuri ubwo kweri ntibyari byoroshe abagenzi banje benshi baranavuze ngo rama ngo atwaye inda ngo yahora agendana n'abahungu benshi ngo nango nkubazomenya ngo nyene indarinde ariko muri ibyo byose kweri uwo wampaye inda yari nyene mubona kandi kugera n'ubu niwe tukiri kumwe ntibyari byoroshe kabisa yuko tugera aho turi twaciye muri byinshi jewe anye mubona nta kazi ntakoze n'umuntu ntakengera akazi kugira ndabe wa mwana wanje cyangwa joho hariho ikintu no kwifashisha jewe anye mumbona naradandaje ibijumbu kwibarabara naragenda mu masoko mu Gitaza nkarangura imihwi nkarangura amavoka ibyo byose nabikora afise umwana nabyaranye n'uyu unyari we yari yanteye inda bimaze kugenda uko je nta kazi nasuzugura nk'aba abandi bajene bavuze ati jewe kakazi ntako nokora akanye ntaco byomfasha oya je ahubwo naragakoze mbese n'ibigori je narabyokeje je nakuriye ngaha kujya kabiri ariko ibyonya ntibyampaye umwanya ngo yuko ngo nzwi ngo mu quartier ngo sinogira ibimwizero ya ahubwo nibyo byampaye inguvu kugira ndondere ndabe umwana wanje yo kwambara iki canko yobaho gute canko yojya gute ariko kuri ibyo byampaye intege abantwenga barantwenga ariko kugeza ubu naravuye muri ubwo buzima maze kuva muri ubwo buzima umugabo wanje yanteye inda ababyeyi banje ntibari bamuzi ariko kubwo kubana nawe no kumvikana no kuja hamwe haragera igihe ababyeyi banje baramumenya haragera igihe aragenda kunkwa haragera igihe dushika ku ntumbero runaka iyo ntumbero vraiment
ntibyari byoroshe yuko ababyeyi batangura kumenya ngo mbega we yuko tutari tumuzi, tuzi gusa umwana wacu n'uyu muzukuru wacu ariko ntitwari tukuzi, ariko byaragenze neza. Ubu unya by'ukuri aho tugeze dushimira Uwiteka. Nkuko nariko ndabivuga, igihe navuga ko ngomba tubane ntivyoroshe, kubera muri kino gisagara nta muntu nari mfise nshobora kubwira ati mbe urashobora kuncanga n'ibihumbi 10 kugira ngo nguri matera. Ariko narajeje nyine naricaye ndiyumvira abavyeyi banje, narabatelefonye kuri telefone ndababwira ati je ngomba nje mu bintu ngomba ngira ibi, ariko nabone bavuze ati ntibikuraba, twebwe ntabyo tuzi, wowe uri hiyo ntituzi ibyawe, mugabo urabe ibyo ugomba ujemwo. Ndagumaho, hari habo twari kumwe mbere baba papa bakuze barahagutse baravuga nti wewe ibi bintu giyemwo si byiza, kubera nta mafaranga ufise ntaki. Ndavuga nti nta kundi, Imana yonyene nizomenya uko bigenza, kuko hari n'abantu banshikire barambwira ati tuno dufaranga ufise nitwahera urya mukobwa azoca yigira cyangwe wewe uca umuhunga. Ariko vraiment twaragumanye, hari igihe twabura nico dufungura, mugabo turagumana uko nyene turavuga nti mu buzima bwiza cyangwa bubi tuzobanuka, kubera ko namubonye nk'umugisha ku buzima bwanje, namubonye nk'umugisha. Ndibuka ko tugihura je nari nsanzwe ndirimba imiziki ya kidunia, twabana na Batimax yararaba ubuzima babayemwo, ari abantu baririmbye imiziki kera. Arambwira nti nubwo uri muri ibi nta kamaro bizokumarira, ayo mafaranga uri kuratanga mu studio nayo konona, ahubwo yakoresha umugambi azogufasha. Bujyanya iryo jambo arimbwiye vraiment nararyumviye, ndabona kumenga ivyo ambwiye n'ukuri. Ndicara ndatekana, abagenzi bose nabona ko bagendera mu bintu atari vyiza, mera nk'ubakase canguma nyene gutyo nyene. Ariko twagiye tubona buhoro buhoro Imana igenda itugirira neza. Umunsi wa mariage nabonye ari ibintu bidasanzwe, kuko je nkanje mu muryango mvukamo nta muntu igeze akora mariage nk'iyo twakoze, kuko n'abavyeyi bacu baraje bagumye batangara. No kuvuga ko twarabonye vraiment byari byiza gose, gusa madame wanje niwe yaguma yarakaye yaguma yashavuye, ariko byari biryoshe cyane, byari biryoshe. Nkuko nobwira umuntu wese vraiment ko nawe ashobora kubikora nkuko. Ego. Mariage vraiment, mariage ntiyabura ibigeragezo, mariage habamo ibigeragezo byinshi cyane. Mariage n'abagenzi bawe muhora muvugana neza, muri mariage murashobora gushwana, mugashwana kubera ibyumviro byinshi, amastress menshi, biriya ntibiragenda, aha ntiturakota imvutano, ino ntiturakota ikanzu, cyangwa amahera y'ikanzu ntaraboneka, umuntu agatuma ata ubwenge, agashavura, umuntu yishavu ntumenye iyo rivuye kabisa. Ariko kuri mariage, urya munsi wa mariage biba biryoshe cyane, ntacyo bitwaye muba mwabanye, ariko vraiment uba ari umunezero umudasanzwe. Ego ibyonya kweri kuri mariage narabonye ntibiba byoroshe, mariage ntibiba byoroshe, harabamo gushavura,
mbese nujya musi nyene wa mariage canke uri muri sale muri eglise ntuburi kigushavuza ntuburi ikiba kiriko kiragenda neza ukakibona nk'ubuje yaba bari gende hajyanye kijyano cikorera ariko kuba uri hari imbere ugaca bisaba yuko wihangana ariko kweri mariage hajya anye kugira ufata umwanzuro ukore mariage biba bigoye cyane